Mahoro mahoro mutware Daniel ni Josiane baramutsa ego mu mwafashije kuva muri Iraki ubundi imbere y'abavyeyi narashitse ndashima Imana ego umuvyeyi wanje ariko aripfuza kumenya uwafashije ndamubwira ati ni mutware Daniel atwara ambasade yo muri Saudiya ko ariyo yamfashije sawa sawa mugire umunsi mwiza n'ibikorwa vyiza. Mwarakoze mutware hama narinze gushikira mu muryango kugira ngo nkurikirane kuko ntari mfise na telefone kandi bongere bantware kwa muganga kwa Rujanti kugira ngo ntangure gufata umuti niyo mpamvu natevye kubabwira mugabe nimero zanyu nari nazironse nciye kubagetse nari narazanditse ahantu mu kaye irya kaye rero niyo nabitse mw'ishakoshi niyo nagiye ndaraba inimero ndavuga ati iyi nimero niyo nakasaba nizo nari nabarungikiye ubwa mbere kuri Facebook nkavuga ati nozibona ngene natanguye kubasaba ubufasha hariyo video nari nambaye ikanzu ya bere yego sawa ubiko biraza ndiko ndatera nibuka buri kimwe cyose buke gusa ndagerageza yego mugabo ndi ku muti. Reka mbanze ndabumvishe ukuntu yatabaza kugira muce muvyibuka n'agace gatoya ka video ndabahaye hanyuma duce tubanera kumviriza ukuntu yariko arashima. Mahoro mutwaro Daniel ni Josiane Shimirimana bavugisha ndaremvye jewe ngeze ahantu habi gose kubufasha ndiko ndabafasha ku miti ndiko ndafata ntariko ndafungura ndiko ndasaba ngo muze museruke kuri iki kigo muze kumfasha ubufasha je ndagwaye mu mutwe kuko nabisiguye bakanka kunyumviriza ejo bambwiye ngo ni bome ku ruhome incuro zitatu amaraso ngaya yavuye mu mushatsi raba ingene sigaye ndi umusazi naho ndira bavuga ati ntacyo bari bukore uno munsi niho nagiye mbona batora bazana umuntu w'umupolisi wino ngo ntware ku kibuga c'indege ntacyo yakoze bavuga ati ngo hari urupapuro rubuze dusubira inyuma batangiriye fingerprint bige byo gukora kuri finger ndavuga ati nibyo bintu ko subiye inyuma ngire kuri office ndababaza ati hari urupapuro basabye mwe mutaratanga bavuga ngo nindindire ngo ejo ngo canke hirya yejo ndavuga ati bariko barambesha bakeneye ingere mba nicara ngaha kugira ngo babandanye bamfata nabi gusuma murabona ingene meze urumva ngo mpaka bo babone ko ari ukuri ko jemeze nabi babone kundekura ngo ntibondekura ntagwaye ngo HIV ngo mpaka ngo nandure malaria ariyo sida ngo niho bobona kundekura ngo abandi babarekura ko baba bafise iyo ngwara ya sida raba ingene meze imundabire batware aha ntitukivuga umuntu wese ngahabaye mu kwigwanira ku buzima bw'iwiwe. Mwarakoze mutware hama narinze gushikira mu muryango kugira ngo nkurikirane kuko ntari mfise na telefone kandi bongere bantware kwa muganga kwa Rujanti kugira ngo ntangure gufata umuti niyo mpamvu natevye kubabwira mugabe nimero zanyu nari nazironse nciye kubagetse nari narazanditse ahantu mu kaye irya kaye rero niyo nabitse mw'ishakoshi niyo nagiye ndaraba inimero ndavuga ati iyi nimero niyo nakasaba nizo nari nabarungikiye ubwa mbere kuri Facebook nkavuga ati nozibona ngene natanguye kubasaba ubufasha hariyo video nari nambaye ikanzu ya bere yego sawa ubiko biraza ndiko ndatera nibuka buri kimwe cyose buke gusa ndagerageza yego mugabo ndi ku muti. Bakunzi banje nkuko mwabinsavye abo dutabariza bari mu bihugu vy'Abarabu abo dufasha kuronka ubuzi Dubai mwasavye ko nobazanira canke nkababwira aho Jacqueline umwe akunze kubarangira ubuzi Dubai akorera ndabazaniye agence yiwe ahakorera ikibanza byose hamwe ndanababwira ko yabazaniye promotion kugira ngo abereke ikibanza gishasha ariko arakoreramo. Izina rya agence riri mubonane Angel Flyaway Travel mu gisagara cya Bujumbura ikorera muri Rohero Avenue do Boulevard do Riprona Galerie Riria inomero D ubusi 9 telefone niyo ya Jacqueline amajana 257
61, 99, 79, 49. Mu kubarangira neza raba muri iyi video, murabona iyi video uriya muryango hariya hari imodoka yirabura kuri kariya kazingi hajya niho winjirana. Iki ni kiraro kimwe rudende kiri mu gisagara cya Bujumbura, kimwe imodoka zica munsi abantu bagaca hejuru kwibarabara rigenda kuri Saint Michel. Uhagaze kuri iki kiraro canke iri barabara abantu baca hejuru hanyuma imodoka zigaca munsi, uba uhagaze neza imbere y'umuryango winjira muri galeri aho Angel Flyaway Travel ikorera. Ushobora guhamagara bagaca basohoka bakakubona. Jacqueline muri Angel Flyaway Travel mu kubaho gwinjizo yaciye abaha ama offer ku buzi bwose bw'ikiyede, bwo kubaka, bwo gucuruza canke ubuzi bwose bwo gukora ama supermarket, abakobwa n'abahungu. Ubuzi bwari ku miliyoni 7,800,000 yabushize ku miliyoni 6,500,000. Muhishikiye mushobora no kugira n'ikindi mu mwisabiye. Mu kurangiza rero ndabibutse ko uko ari gutanga ugwinjizo habonekamwo utu offer na promotion izomara iminsi hagati y'itatu n'ine gusa. Ni wa muco w'abarundi wo gutanga ugwinjizo umuntu yinjiye mu nzu nshasha canke yuguruye agence nshasha. Inyuma yaho rero ntawuzi ukuntu bizobandanyira ibiciro bizongera biduge, ariko iyo batubwiye ngo ni promotion y'iminsi 3. Murakoze cyane rero. Josiane Imana guhezagire, wakoze gushima, hariho n'abadashima mugabo Imana ikongera umugisha ko washimye rero. Ariko ndanabibutsa ko jewe nubwo bangita ambasaderi, sinzi ko ari wa mu ambasaderi bavuga w'igihugu, kindi ambasaderi w'abahohoterwa. Ndabavugira nyene ariko sindi urumva nka Josiane ava mu ambasaderi ngusabikira igihugu muri mu kurangiza. Ndabashimire kandi ndababwira ko nubwo Josiane ava mu ambasaderi w'igihugu oya serukira igihugu, jewe ndi ambasaderi w'abahohoterwa. Ivyo ndashobora kuvyemera kuko nivyo bindagishinga, canke abakeneye ubutabazi mu bihugu vy'Abarabu canke n'ahandi. Ikintu ndashobora kuvyemera mugabo sindi ambasaderi w'igihugu, ariko ndabashimiye ko munyizera kandi mukampa n'agaciro. Iri ni tangazo nama ntanga ku rubuga rwanje nka Daniel Mugisha, ni promotion y'akazi Dubai, rivuga ngo turakeneye abubatsi, abafundi 50, ariko ni barakeneye kubera ko sishira hamwe ryanje, barakeneye abafundi 50, ni bamwe bubaka abamaso hamwe n'abayede 200. Abafundi bagahembwa 1,300, abayede bagahe icyamadirihamu avunjwa amadolari 350, hanyuma abayede 200 bagahembwa 300 ku kwezi. Aya mafaranga mugabo ariyongera yose kubera ama heures supplémentaires. Hanyuma abayede barabagaburira, ariko hariho naho batagabagaburira. Ibi kugira ngo menye vyinshi cyane kuri ibi hamagara 61 99 79 49, hitaba uwitwa Jacqueline plus 257 61 99 79 49, guteranya 257 61 99 49. Je inimero zanje zo murazizi ni Daniel Mugisha 358 Iyi ni promotion iri kiraba ubunyene itariki 13 kwezi kwa gatanu umwaka w'2026.